General niyo nkana yari umuntu sportif nkuko bavuga mu Kirundi kuba shaka hari kuwa gatandatu yari yambaye n'impuzu za sport acavuga ngo yango nta kibazo ngo ahubwo ni wicare tuganire basi ubwo tuca turicara turaganira dutera inkuru turaganira ku buryo twashitse hano tuganira ku bijanye na Yoshua ingene yari umugaba w'ingabo akomeye cyane yari ndanabishira nta mujenerale yabayeho mu mateka y'isi ariho yasumba Yoshua nariko naho byari bimeze gutyo nta cabugiye ko Yoshua mu bihe byinshi bitandukanye arondera Imana arondera mu nyonga z'Imana kugira ngo Imana imufashe mu bikorwa yararimwo byo kurinda ubwoko bw'Imana bwo kurinda abisirayeli no kugira bashikane mu Chuti namwe bagenzi turabahaye kaze mu kiganiro cyacu kigira umunani kiganiro urugendo ruhire mu biganiro twagiye tubaganiriza ku bantu bamwe b'abarongozi mu gihugu cy'u Burundi bagiye bakora ibintu bidasanzwe canke bafise ivyo bagiye bakora mu mateka y'igihugu cyacu jewe nkaba naragira ubuntu n'Imana bwo gushora kwicarana nabo kuganira nabo iyo mvuze ngo naragira ubuntu n'Imana ntimushake kumva yuko umengo ico bisobanura nuko iyo umuntu avuze kugira ubuntu n'Imana no kuvuga ngo ikintu cyose cyiza kikubaye ko mu buzima mu nzira imwe canke iyindi kuri twebwe twemera Imana nuko Imana iba yemeye yuko ico kintu kiba ikindi kigira kabiri iyo umuntu avuze ati nagira ubuntu n'Imana ni kubera ko ushoboye kugirana umwanya canke kwigira ku bantu bagize ico bakora mu mateka y'igihugu nta azariba nta sigihamana no kuvuga ngo kugira ngo abo bantu duhure nabo ivyo tugenderamwe ijambo ry'Imana natubwira yuko ngo vyateguwe ijuru n'isi bitararemwa ico n'ikindi cigwa sico cigwa turimo uyu munsi ariko uyu munsi tugo tuganira ku mateka y'abantu bamwe ibikorwa bagiye bakora n'ivyiza twagiye tubabona ko nkuko nagenda babwira no mu bindi biganiro nagenda basobanura yuko intumbere y'iki kiganiro urugendo ruhire no kuganira ku bantu bamwe bagiye bakorera igihugu ivyiza nababonye ko canke nabumvize ko canke n'ivyo nabigiye ko kandi nagiye mvuga yuko nzo kwibanda ku vyiza gusa mu kintu navuga ngo nta mwonga uburi sato ibidahizwe canke nta nyambo ibura gahonzi nta muntu yambaye uyu mubiri ashobora kuvuga yuko byose mu bugingo bwiwe ari vyera mugabo kandi ntawo kwiyubagiza yuko abantu naho byose bitera abantu bose ntibameze nka Hitler Adolf Hitler yamaze abayahudi mu Budagi n'aba Mussolini n'abandi hari abantu bagiye babaho bagakora ibintu biteye ubwoba ibintu bigaragaza ikibi so mugabo nabone ntihabuza abantu babaze ko ikiza kanaka so mu yandi majambo nashaka yuko dutahura yuko muri iki kiganiro ikintu nyamukuru no kuganira ku vyiza ku byo twabonye abo bantu batandukanye bagiye bakorera igihugu jewe personnellement nagira ubuntu bwo gushora kuganira nabo no kwicara nabo hanyuma nkavuga nkavuga igice ciza nababonye ko abandi murabiza abarundi tumaze imyaka myinshi tuvuga ku biriko biraba ku bantu kandi tuzobandanya tubikora hari abandi bashobora gushima kuvuga ibice bibi navyo ni uburenganzira bwa buri murundi wese cyangwa umuntu wese kuvuga ico ashatse no mu buryo abishakiyemo ni uburenganzira bwacu ariko na cane umuntu ariko abikora mu buryo harimo
harimo kubana ko kubana rimwe na rimwe iba mu mico y'ikirundi, iba mu ijambo ry'Imana, mbere no mu mico mpuzamakungu, mu mategeko mpuzamakungu. Turafite uburenganzira bwo gukora ibintu no kuvuga ibintu, mugabo iminsi yose ni byiza yuko umuntu abikora cyangwa abivugana some kind of respect, kubamwo ukubaha. So rero majambo make byari ivyo. N'ubu ngira mbandanye igice cyacu c'8 nimba nihenze, hasigaye igice c'9 n'c'10, hanyuma urugendo ruhire tube turarangije ikiganiro cy'urugendo ruhire. Mugabo uretse yuko hazabaho izindi ngendo dushobora kuzoganira mu bundi buryo, turashobora no kuzogira ikindi kiganiro kubijanye na n'umurimo w'Imana, uko nawe utanguye, uko byagiye bikurikirana n'abandi bantu bagiye bakora ibintu bitandukanye. So ni naco gituma abarundi aho muri hose mu mpande zine z'isi, ufise ikiganiro cyiza, ufise intahe nziza, urashobora kubitubwira, urashobora kutwandikira. Hari uburyo bwinshi ushobora kutwandikira. Ndabizi ko hariho benshi bazi ingene bashobora kunshikira, canke mushobora kutwandikira no muri commentaire kuri Gisha TV, mukatubwira kugira ngo mudupartage, mudusangize iyo ntahe yanyu, canke nimba hari cyiza mwabonye ku muntu cyangwa mwashaka kuvuga, gishobora kutwubaka, kikubaka n'abandi, mbere kikubaka n'igihugu cyacu. So murashobora kubitubwira kugira ngo mu minsi iri imbere dushobore gushiramwo izo programme, dushobore kuvugana neza, twubakane kugira ngo bidufashe no kubaka igihugu cyacu. So mu majambo makeya byari ivyo, ariko ikiganiro kirabandanya. Gisha TV zobandanya ibaha ibindi biganiro vyiza biri imbere, bijanye n'umurimo w'Imana, bijanye n'ivyiza by'Uburundi, bijanye n'ivyiza by'abarundi, gufashanya, gushigikirana. Mbere hazoba n'igihe tugenda tuganira no ku bavandimwe bo mu bindi bihugu, ababanyi bacu mu Rwanda, muri Kongo, n'ahandi hose uko Imana izogenda ibidushoboza. Igikuru gusa nuko Gisha TV tuyikoresha mu kubaka igihugu cyacu, mu kubakana, mu kubaka umurimo w'Imana no mu gushigikirana. So nivyo rero majambo makeya, nkuko nabwiye uyu munsi turi mu kiganiro cyacu c'8, ariko imbere yuko nagira ninjire muri ico kiganiro, nashaka mugire bene wacu abavandimwe bo mu gihugu cy'u Rwanda, aho batanguye ikigandaro niko novyita, iminsi ijana y'icunamo, kugira ngo bibuka ibihe vya jenoside vyabayeho mu mwaka w'1994. Cyari igihe kibi, cyari igihe kibi ku mateka y'u Rwanda no ku mateka y'isi mbere n'akarere kose muri rusangi. Rero turababwiraho muri hose no muri ibihe bigoye yuko Imana yobaha kwihangana, kandi yuko turi kumwe n'Abanyarwanda muri ako kababaro, muri ico gihe murimwo, aho muri hose mu gihugu cy'u Rwanda no mu mpande zine z'isi. Mwihangane, turi mu isi, ibibi biba byinshi mu isi, ni ikimenyetso yuko turi mu isi, yuko twambaye umubiri, ariko igikuru nuko ijambo ry'Imana riduha ivyizigiro, rikatubwira ngo abacu twabuze tutanse, yuko igihe kimwe tuzobabona, yuko igihe kimwe tuzobana nabo, ibihe bitazoshira turi kumwe n'umwami wacu. So ni mwihangane, kandi Imana ibakomeze, ikomeze Abanyarwanda mwese aho muri mu Rwanda no mu mpande zine z'isi. Mu bihe nk'ibi biba bigoye, hari amajambo umuntu abura yovuga, kubera ko na cyane cyane nk'umurundi hari ibintu byinshi dusangiye, ku buryo ibihe nk'ivyo mu nzira imwe cyangwa iyindi twese biradukora ko. Hari inshuti, hari abagenzi baba barabuze muri ivyo bihe. Mu majambo makeya ntarinze kuvuga byinshi, akababaro k'Abanyarwanda niko kababaro k'Abarundi, umunezero w'Abanyarwanda no umunezero w'Abarundi, mbere washaka n'Abakongomani cyangwa akarere kose. So abavandimwe ni mwihangane, na cyane cyane Imana yaremye ijuru n'isi,
ibandanye bazigame, ibandanye bagirira neza na cyane cyane muri ibi bihe aho tuzi ko ari abantu benshi baca mu bihe bigoye. Namwe aho muri hose turabasabira ku Mana kugira ngo Imana ibihanganishe kandi ibabe hafi muri ibi bihe. Hanyuma ibandanye hezagire abanyarwanda n'u Rwanda muri rusange, mbere wongere hezagire n'igihugu cyacu cy'u Burundi n'akarere kose muri rusange. Imana ibahe umugisha. So mu kiganiro cyacu cy'umunani turaza kuganira ku bantu bandi. Mu kiganiro cy'indwi twaraganiriye ku bagabisha b'ingabo bagiye batwara inzego z'umutekano, inzego za gisirikare, inzego z'igipolisi. Ibyiza twagiye tubigira ko, ibyiza twagiye tubabonera ko, kandi naravuze ijambo rimwe n'ubu ndasubiyemo ndarivuze. Abo bantu n'abantu baba bafise ibikorwa bikomeye mu mateka y'igihugu. Ni nacyo gituma ni igikorwa kigoye, buriya kenshi igikorwa cy'umusirikare cyangwa umupolisi jewe ndakigeranya nk'igikorwa cy'umupastori. Ni ibikorwa bitandukanye, ariko icyo nshatse kuvuga ni iki: kuba umupastori, kuba umukozi w'Imana no kuba mu nzego z'umutekano cyangwa z'igipolisi ni umuhamagaro. C'est une vocation. Naho hari abashobora kwibaza ngo ni igikorwa, gifata igikorwa nko kugira umuntu agenda agakora muri fonction publique, ariko kenshi baba bihenze. Kubera ko igituma ndavuze ni kubera ko ubundi muri fonction publique, muri fonction ni ukuvuga ngo nk'abakozi bakorera leta cyangwa bashaka n'inganda ziri privé, amakompanyi privé, ubuza amasaha, ubuze uti mu ndwi nzokora amasaha 40, nirongera ko mu mategeko ndashaka kongera ko amasaha 5 cyangwa 10, kabuze uti ku isaha mpembwa amasaha angana gutya. Ibyo byose biba byaranditswe. Mugabo igitandukanya abakozi b'Imana n'abasirikare cyangwa abapolisi hamwe n'ubwo bundi buzi, nuko abasirikare, abapolisi cyangwa abakozi b'Imana ntabwo bagira amasaha. So umuntu atagira amasaha biragoye no kumuhemba. So niyo mpamvu nizera yuko abaja muri ivyo bikorwa, ntushobora kuja muri ivyo bikorwa atari umuhamagaro, utahamagawe kugira ngo ushobore gukora icyo gikorwa. So mu majambo makeya, nimugerageze mufate umwanya mwiyumvire. Umukozi w'Imana, pasiteri, yumva pasiteri, bashatse kuvuga abakozi b'Imana muri rusange. Ushobora kuba mvuga butuma umwarimu, umupastori, intumwa canke uvugishwa n'Imana. Iyo urongoye na cyane cyane ishengero, urongoye umurimo w'Imana, ushobora kugira gutya umuntu akaguhamagara 6h du matin, umuntu ashobora kuguhamagara kubera afite ikibazo kanaka saa 6 y'ijoro, saa 8 y'ijoro. Ashobora kuba ari umukristo cyangwa mwene so agiye mu bitaro, akaguhamagara ubwo nyine ukacubyuka ukiruka ukajya mu bitaro. So mu yandi majambo, ivyo ni ibikorwa atamuntu ashobora kuvuga ngo hari umushahara, ngo hari nabo kumbure bashobora kuba bashika kuri iyo nivo bakihenda ngo pastor wacu tumuhemba. Nivyo Imana ihabwa icubahiro, nimba mu muhemba Imana ibagirire neza kandi mubandanye mukora icyo gikorwa. Ariko na cyane cyane ikintu natahuye, narabaye mu Kristo, narabonye abakozi b'Imana, kandi sinabitahuye gusa kuko nanje ndumwe muri, ariko n'imbere yaho nari nabitoye ko nabona pasiteri wacu agenda mu bitaro, muri za Rwakarede n'ahandi, ajya kuraba abagwayi, agosha droite agataha umugoroba yapfuye nabi. So mu yandi majambo, abantu nk'abo biragoye kuvuga ngo hari umushahara ushobora kubaha. Ariko Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana yo yabahamagaye izi uko ibahemba, ifise uburyo bwinshi bwo kubahemba. So ni rero nako navuga n'abasirikare n'abapolisi nabo nuko biri. Abandi bararyama, nabo bariko baragenda ijoro n'umurango kugira barinde umutekano w'igihugu n'ibihugu, kugira ngo barinde imbibe z'igihugu. Ntibagira amasaha, igihe cyose babwirwa yuko bama biteguye. N'ijambo ry'Imana bitubwira ngo twame twiteguye. Naco gituma umukozi w'Imana Paulo yagiranije abakozi b'Imana n'abasirikare, kuko nta kintu na kimwe mu ijambo ry'Imana kiza kubwigihamana. So ibikorwa byacu, bamwe n'abasirikare mu buryo bw'umubiri, ariko abandi n'abasirikare mu buryo bwa mwemu. So hari ahantu duhurira mu bijanye n'ivyerekeye umuhamagaro nk'uko nariko nabivuga. Rero abo bantu twarabavuze mu kiganiro c'indwi. Nukuri abo bantu n'abantu
twari dukwiye gusengera ko bafite igikorwa gikomeye cyane. Iyo bagikoze neza igihugu kigira amahoro, iyo kigira umutekano, kigagira n'itekane. Ariko none iyo bishitse bagikora nabi kuko nabo n'abantu bashobora kuba influence, bashobora gura ibyo bashobora kubona bitagenda neza. Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma ibintu bishobora gukorwa neza cyangwa ibintu bishobora gukorwa nabi. So mu yandi majambo, kubera ubwo buremere bw'igikorwa cyabo aho bari hose, nk'abarundi twari dukwiye kubasengera, kandi twizera yuko mu nzira imwe cyangwa iyindi Imana ibagirira neza. Na cyane cyane abo nagiye mvuga nkakora ko specifiquement, uretse abo bamaze kwitaba Imana, aho bari hose nuko Imana ibagirira neza, kandi ikabandanya bazigama. Abasigaye mu nzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi muri uyu mwanya, kumwe ijambo ry'Imana rivuga, nimutunganyiriza abantu, nimutunganyiriza igihugu, nimwubake igihugu, ko ni umuhamagaro wanyu. Ibwiriza shingiro ry'igihugu nico gikorwa ibwiriza ribaha, nico gituma abarundi batanga amakori kugira ngo mushobore kuronka ibikenewe. Nase kubyita umushahara, reka nabyita umushahara, ariko reka nabyita kubashigikira, ni kugira ngo mukora icyo gikorwa cyo gukingira abanyagihugu, gukingira abarundi muri rusange, no gukingira imbibe z'igihugu. Uretse kenshi uko muri Afrika hakunda kubaho ingwara z'uko izo nzego zikoreshwa kugira zikingira abantu n'inyungu z'abantu. Ibyo bonye ntabyo nshaka kujamo uyu munsi, reka tubishire ku ruhande. So rero abagabo nk'uko nabivuze, izo ngabo zagiye zikorera igihugu, kandi nagiye nigira ko ibintu byinshi. Nukuri ndabisubiyemo kandi nabivuze yuko twabana dusengera ingabo ziriho uyu munsi, izakukutse, kugira ngo Imana ibandanye bagira neza muri rusange. Uyu munsi rero nkagira mbandanye ikiganiro ntanguriye kuri kuwitwa Jacques Bigirimana. Jacques Bigirimana arongoye umugambwe witwa FNL. Turaza kuganira kuri Jacques Bigirimana, tuganire kuri Honorable Gatogwasa arongoye SNL. Turaza kuganira ku wundi mugabo nawene hari ibintu byinshi namubonye ko namwumvise ko yitwa Deo Niyonzima, yararongoye Sojedem. Mbere hariho na Maître Rufyiki Isidore, hakabaho na n'uwahoze atwara, yari cegera cy'utwara igihugu cy'u Burundi, bavuga inyumvira. So abo bantu bose hari ikintu nababonye ko hari ikintu twaganiriye gituma nshobora kugira iciza mvuga. Nababonye ko duhereye kuri Jacques Bigirimana. Jacques Bigirimana umunsi wa mbere ndamubona maso mu yandi twicaranye, nari nabivuze mu kiganiro ntibuka neza, umengo cyari ikiganiro ca gatandatu canke icindwi. Namusanze kwa zari umushikiranganje w'aba gender, ku mushikiranganje wa droit de l'homme, gateka kazina muntu. Mumbabarire sinibuka amajambo bakoresha mu Kirundi, yaragateka kazina muntu n'ibijanye na hagiya gender. Anyway, muratahura Françoise Ngendahaye. Ndamusanga yicaranye na General Niyoyankana, bicaye bariko baraganira. Hanyuma narabaramukije, hanyuma ndabacokoza, ndavuga ni kumengo mwari mu ijambo, ndababise kugira ngo sindabagore. Ariko nkuko nabivuze, General Niyoyankana yari umuntu sportif nkuko bavuga mu Kirundi. Kuba shaka hari kuwa gatandatu yarambaye n'impuzu za sport, acavuga ngo yango nta kibazo, ngo ahubwo ni wicare tuganire. Basi ubwo tuca turicara turaganira, dutera inkuru, turaganira ku buryo twashitse hano, tuganira ku bijanye na Yoshua, ingene yari umugaba w'ingabo akomeye cyane. Yari ndanabishira nta mujenerale yabayeho mu mateka y'isi ariho yasumba Yoshua.
ariko naho byari bimeze gutyo nta cyabugiye ko Yoshua mu bihe byinshi bitandukanye arondera mu nyonga z'Imana kugira ngo Imana imufashe mu bikorwa yari arimo byo kurinda ubwoko bw'Imana, bwo kurinda Abisirayeli no kugira bashikane mu gihugu cy'isezerano. So ndiko nabereka ingene mu nzira imwe canke iyindi Imana iguma ari centre, ari urufatiro bw'ubuzima bwa success, bwo gushobora kuroranirwa canke gushobora kugira iterambere canke gushobora kugira intsinzi, yuko naho buri umuhanga ameze gute utari kumwe n'Imana biragoye kugira ngo ugire intsinzi. Turaganira rero, ico gihe twaraganiriye, hanyuma mu nyuma harageze igihe baragenda, nimba nihenze abo baragiye kubera ko hari ivyo twategerezwa kuganira n'umushikiranganje bijanye n'ibikorwa twari dusangiye byo gufasha abantu. Rimwe na rimwe twarahura tukaganira tugasenga, so birarangira ngaho. Bimaze kurangira ngaho, aho umengo hari mu mwaka w'ibihumbi 2000, sinibuka neza ariko nibaza nk'ibihumbi 2000 kumbure na kane canke ibihumbi 2000, ariko hari mu 2004, nibaza ko hari mu 2004. Hanyuma ikintu cyaciye kihaba nuko haciye nk'imyaka 2 nagiye mu gihugu cy'Ubuholande, ngiye kwigisha mu gihugu cy'Ubuholande. Hari igikorane ndigisha igikorane kirangiye, umuntu aza kumbwira ngo hari umuntu akeneye ko muvugana. Okay, ndabona nta kibazo, urashobora kumubwira uwo muntu tukavugana. Sinari nzi ngo uwo muntu ninde. Hanyuma ngize gutya anye, abantu bose bamaze kugenda, none twicara muri eglise, sanga ni Jacques Bigirimana. So aranyibwira ati je ni Jacques Bigirimana, ndi mpunzi ngaha mu gihugu cy'Ubuholande. Imana ishimwe, turaramukanya tugwara mu nda nk'umurundi mwene wacu. Ndamubaza nti mbega nturazi nije ndakuza? Arambwira atunzi hehe. Ndamubwira ingene twigeze guhura bari ku mushikiranganje Françoise Ngendahayo yicaranye na General Niyoyankana. Noneho duca duhera ngaho, aca ntera inkuru y'igikorwa barimwo na General Niyoyankana, kuko ico gihe General Niyoyankana yatwara Etat Major, hanyuma Jacques nawe yari mu stantere wa Kanyosha nimba nihenze. So arambwira ivyo bari barimo, mugabo tutarinda kuganira ngaha anye ko tanamwe bihuriye n'iki kiganiro turimo. Bo amaze kunganiriza arambwira nyene mu nyuma ibintu ingene byagenze. Ivyo ni afete ni ivyo yatwagana ico gihe byari ni ibintu biri privé, kiretse umunsi umwe ambwiye ati reka tubivuge byose, turashobora kubivuga, kuko niyo mpamvu nababwiye nti burya amateka ni ikintu gikomeye cyane, kuko nyina ku gace karimo amateka adasanzwe kuko karimo amateka ko harimo ibintu byinshi cyane gose bijanye n'umurimo w'Imana canke n'igihugu. So ico gihe yarambwiye ikiganiro uko byagenze, mugabo mu nyuma ivyo byararenganye, ariko mu nyuma arambwira ati byabaye ngombwa yuko mpunga igihugu, ariko kubera iyindi mpamvu atanamwihuriye na General Niyoyankana, hanyuma ataja mu gihugu cy'Ubuholande. So agiye mu gihugu cy'Ubuholande, ico gihe rero umva turahuye turaganiriye, arambwiye amateka, noneho acaranganiriza, arambwira nk'umuntu akunda Imana yari yaje gusenga, ambwira ibihe ariko aracamwo, ibihe harimwo, ambaza ati nkawe nk'umupastori, nk'umuntu w'Imana, mu bihe nk'ibi wiyumvira gute, ijambo ry'Imana ribivuga kwiki? So ico gihe rero twaraganiriye, tuganira dukoresheje ijambo ry'Imana, tugira umwanya mwiza wo kuganira, wo gusangira ijambo ry'Imana. Washaka uwo munsi turanasenga, turangije aca nsaba yuko nogenda kumuramutsa ahantu yahoraba. Haciye iminsi naragiye kumuramutsa imbere yuko nsubira mu gihugu cy'u Burundi, ko aho nahaca ndiko ndataha. So ngiye kumuramutsa, twarasubiye turicara turaganira, ambwira amateka yiwe y'akazi, ivyo yakoreye leta, ingene yagiye muri politike. Turagana ibintu byinshi cyane, tubirangiriza ngaho turasenga. Ariko mu bintu twaganiriye harimo ibintu byinshi byari bijanye naho igihugu cyari kiri, naho igihugu cyari ko kiraja, nico umuntu w'Imana ategezwa kuvyifatamwe nuko atezwa kubigenza. So urumva kuva uwo munsi Jacques Bigirimana wabaye mugenzi. Mugabe ikintu namwigiye ko ico gihe nuko
atarya umunwa, kuri we ivyera birera ivyirabura birirabura, avugira ngaho nta bintu byo kurya chochoroni nkuko bavuga mu Giswahili. So twaraganiriye, hanyuma washagacara nambwira yuko ari muri FNL ico gihe. Okay, so nta byinshi nari nzi ku bya FNL uretse ko ico gihe deja FNL umengo yari kiriko iragwana na leta, ariko bari mu biganiro. Nico gihe twarashoboye kuganira byinshi ku biganiro. Jewe personnellement ndamugira inama, turaganira, mbwa nti aho isi igeze abadukene kuba igihugu cacu, nimugende nimugerageze mumvikane n'abandi, mutahe twubaka igihugu ku gihugu cy'u Burundi ari cy'abarundi bose. So twaraganiriye ku mateka y'igihugu, kandi ndashima Imana kuko mu nyuma ibintu vyagiye bihinduka, kuko mu nyuma yaciye ava mu gihugu cy'u Buholande acaramanuka mu gihugu ca Tanzania. Ivyo yarabimbwiye mu nyuma, amanutse mu gihugu ca Tanzania, arashika muri Tanzania. Urumva ico gihe umengo yari kumwe n'uburongozi bwa FNL, Honorable Gatogwasa n'abandi, none mu nyuma basinya amasezerano, barangije bacarataha mu gihugu cy'u Burundi. So batashe mu gihugu cy'u Burundi, twarasiye kubonana ku ico gihe jewe twahuye ndiko ndarengana, ariko je nawo mu gihugu cy'u Burundi. Batashe ico gihe bari bafise umutekano wa Sud Afrique n'abandi babo bo muri FNL, nabo ico gihe bari bwaronka umutekano ntiwari s'abasirikare igihugu cy'u Burundi barajeje umutekano wabo, ariko umengo bari abanyafrika y'epfo. Twarahuye turaganira, nshima Imana ndamubwira yuko biryoshe kubona bose batashe kugira ngo twubake igihugu cacu. So twaraganiriye, kenshi bishitse tugahura na Bujumbura, nta nubwo ari gisagara kinini, yaduye twaraganira, tukaganira ku gihugu, aho ibintu bigeze mu gihugu, nuko abona ibintu bimeze mu gihugu. So mu majambo makeya, ntarinze kujya mu madetaye menshi, ikintu ca mbere gikomeye nagiye ndamwigirako nuko muganiraho, nta bintu byo kuca inyuma cyangwa iki, ivyera birera ivyirabura birirabura, mu biganira ngaho cyatse bigarira ngaho. Kandi ikindi namutahuye ko nta nzika agira, nta nzika we by'imitima mibi, oya we ni TikTok naho nyene. So twaraganira rero kenshi muri ico gihe, twese turi Burundi tugahura tukaganira. Ndibuka ari n'umunsi umwe yigeze kuntumira muhiriwe, aho yahora aba mu Kigobe, yari juste inyuma y'ishengero ryacu, aho ishengero ryacu twakorana canke twasengera mu Kigobe. Ndagenda kumuraba, asho muze sanga yokeje amafi, tegura uburobe, turicara turaganira, turatwenga, turatera inkuru. N'umuntu akunda kwakira abantu, n'umuntu akunda gusangira n'abantu, n'umuntu akunda kuganira n'abantu. So rero niko ameze, nuko ikindi mpora nibuka uretse kuri ico, nuko twagiye tuganira kenshi ku bihe igihugu kiriko kiracamo, kubiriko. Donc ico novuga ni hari cyo bita kuba pragmatique, n'umuntu nabuze ijambo nokoresha, ntakunda ibintu bimara umwanya muri, akunda ibintu binyaruka, ashake ko nimwaganira mu bikore birangirire ngaho, nibi ibintu byo kurindira kuzusubiramo bya soko ni ruze byo kuzunguka inyuma, ivyo ntavyo akunda. Wewe yifuza yuko ikintu gikogwa kikarangirira ngaho. So nivyo rero namwigiye ko muri rusangi, nivyo namubonye ko cyane cyane nkuko nabivuze, nuwo mutima mwiza, nuko kutarya umunwa, nuko kutaca inyuma y'imigongo, kuko icyo nizera niyo hari icyo adashimye arabikubwira amaso mu yandi. So icyo ni cyiza navuze, namubonye ko muri iyo myaka yose. Ikindi kimwe ntaza kwinjira muri detail, yarambwiye ati past ikintu nkunda Imana n'umutima, ibi ndiko ndavuga nuko nyene yabimbwiye ati nkunda Imana n'umutima wanje wose, ati nta kintu nifuza nko gukorera Imana, nko gusenga, nko guhicubahira Imana. Atariko
turi mu isi, sindinda gukoresha ijambo yakoresheje, ariko aravuga ati turi mu isi, muri iyi si biragoye. So twaraganiriye turasenga kugira ngo Imana igende imushoboza, yongera idushoboza twese, kuko nicyo kibazo buri muntu wese muri ubugingo afise. Turi mu isi yanduye, isi irimo ibibazo byinshi, ku buryo kenshi bitatworora kugira ngo dutunganire Imana kubera uyu mubiri twambaye. So mu majambo makeya, nico nigiye kuri Jacques Bigirimana. Asigaye nkuko nabivuze, ikiganiro gikurikira turaganira kuri Honorable Gatogwasa, tuganire kuri Deo Niyonzima hamwe na ex president vice president bavuga inyumvira. Murakoze. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.